harabaye isubira inyuma mu bisata bitari bike vyo kwinonora imitsi ugereranije nuko vyahora mu misi yahera. Bishikizwa na Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inararibonye mu vyo kumenyesha amakuru y'inkino, ndetse aranagaruka no ku kibazo ca Rodrigue Kwizera abantu batatahura kumwe. Je kubwanje nibaza yuko mu vyerekeye ivyo kunonora imitsi twarasubiye inyuma kubera ibintu vyinshi cyane, kubera ubuzima uko bwariho kera siko bwari buri, kubera mu mashure hahora haba amahiganwa menshi y'amashampiyona d'athlétisme ahuza amashure muri kaminuza mu gisirikare hose barabari amahiganwa iminsi yose. Ubu rero yaragabanutse, mbere kuva muri primaire hariho ivya hano Bujumbura vyerekeye vya brevet scolaire. Ivyo yatuma rero baronka abanonotsi bakiri bato bakaduga bahura n'abandi kugira ngo batere baje imbere. Nibaza rero uko ubuye tagutana ko mwikomo ukuraba ingene bo gerageza bagasubira gushiraho imigwi yo kunonora imitsi kugira ngo bashobore kuronka abanonotsi beza cyane, bakabishiramo n'uburyo cyane gose, bakagira n'amahiganwa menshi cyane yabayo ngaha mu Burundi, yo muri Afrika mbere nayo mu makungu hakurya y'amazi. Kugira ngo uje muri Jeux Olympiques uba warabaye qualifié, wararonse umwanya le minima, umwanya ukwiye kugira ngo uzobe muri benshi. Kuvuga yuko muri Jeux Olympiques ntibajana abantu benshi cyane kugira ngo baze barakurakuranamo abashika hariya nababa barusha abandi. Mu gihe rero wewe wamaze kuronka uwo mwanya mwiza, hasigaye yuko uja muri ayo mahiganwa gusa, hanyuma rero ukagira akagorane ukavunika, ntibashobora kugusubiriza. Hagenda abo nyene bari barateguwe, na wewe warashikanye uwo mwanya uragenda kuraba, mugo ntushobora gusiganwa kuko atavyushoboye. Naho bwa Crazy isiganira, umwe mu banonotsi baserukiye Uburundi mu nkino za Jeux Olympiques mu gihugu c'Ubufaransa arashimishwa n'agashiruka butiye bahawe, ariko ngo kubwiwe abanonotsi bari bakwiye gushigikirwa neza bakiri mu myiteguro yo kurondera uburenganzira bwo kwitabira inkino zikomeye. Akayabishikirije ariko aganira na bagenzi bacu bari mu gihugu c'Ubufaransa. Ubwo ziba avant yuko Jeux Olympiques zihaba, wanashaka mu bindi bihugu biri développer ni imyaka 4 avant, uko préparation ba pendant 4 ans. Twe twarashitse ngaha anye siko dushaka yuko igihugu cacu kidufasha kugira hari abatlete benshi bari très talentueux mu Burundi. Wanashaka no muri natation je ndabivuza abatlete benshi bari talentueux gusumba jewe, ariko batashoboye gushika ngaha anye kandi babishoboye benshi. Simvuze muri natation gusa, ama sport mera aba judo hari umukobwa umwe wisigura gute, barahari baruzuye. Dufise umuboxeuse ari yasigaye mu Burundi vyagenze gute, ugana yabishatse ugira ntariko arakora, barahari. Dufise abatlete bakomeye cyane bari mu Burundi bicaye hajya batashoboye gushika ngaha. Gushika isaha 6 zo kuri wa kabiri, ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nizo biza imbere kuko bifise imidari y'inzaha bigera kuri 21, nayo muri Afrika igihugu ca Afrika y'Epfo nico kiza imbere n'imidari 4 yose hamwe, kigakurikirwa n'igihugu ca Kenya gifise imidari 3 yose hamwe.